Shalom, amahoro y'Imana abe hejuru y'ubuzima bwawe, ubuntu n'imbabazi n'amahoro by'umwami wacu Yesu Kristo byongere kuba hejuru y'ubuzima bwawe cyane gose. Birashoboka ko umutima wawe uhagaze, ubwo bari bwinshi, imunezero ari mukeya, ariko nagira ndakubwire Yesu umwami w'abami yamaro kwizegwa uko bimeze kose. Nitezura Justin niwahagaze imbere yawe uyu mwanya ariko avugana nawe. Hari ijambo ry'Imana nasomye riri muri Zaburi 125 ku murongo waho wa gatatu, ravuga ngo kuko icumu ry'ubugabe ritazokwama rishinze mu mugabane w'abagororotsi. Ndatumiye umuntu wese kumva iri jambo no kuryakira nk'igiwe. Birashoboka ko hari icumu Satani yashinze mu buzima bwawe, icumu ry'ingwara, icumu ry'amageragezwa, icumu ryo gutakaza, icumu ryo kubura amahoro, icumu ryo kubura itiro, icumu ryo kubura icyawe, icumu ryo kubura umunezero, icumu rigutwaye amahoro, icumu ry'ibohero iryo ryose Satani yagushizemwo. Ariko ijambo ry'Imana uyu munsi yavuze ngo iryo Satani yagushizemwo ntago rizokwama rishinze mu mugabane w'ubuzima bw'umugorotsi, mu mugabane w'ubuzima bwawe. Nico gituma Imana yakwiyumviriye ko uyu munsi ndaguhaye ubutumire budasanzwe ejo ku munsi wa gatandatu isaha 2:30 muri repentance kwijabe. Tuba dufise amasengesho adasanzwe, ibihe bidasanzwe. Nariko ndasenga Imana irangenderera nitamo gukora video nk'iyi kugira ngo ndagutumire ku munsi wa gatandatu no ku munsi wa Mungu. Ejo ku munsi wa gatandatu aho bukera 2:30 tuzoba dutanguye amasengesho adasanzwe yo kubohoka no gukira no kugendererwa n'Imana. We want to call on God. Duhamagara Imana. Birashoboka ari umuyaga uremereye, strong wind, strong storm, umuyaga udasanzwe uriko urahungabanya ubuzima bwawe, ariko vyose ngwino tuvyereke Yesu Kristo dusenge. Ndizera ndumva ko mu kirere hari ubwiza bw'Imana budasanzwe, kandi Imana yategukanyije gukora ikintu kidasanzwe ku buzima bwawe. Kwa Mungu 2:30 tuzoba dutanguye. Ndagutumiye ntusibe iyi opportunity kubw'icumu ry'ubugabe ritazokwama rishinze mu mugabane w'abagororotsi. The Lord has blown this moment for you. Imana yazanye ibihe nk'ibi ku bwawe. Ntugume mu marira, ntugume mu gahinda, ntugume mu ngorane, ntugume mu kwidoga, ntugume mu kuvuga ngo nabuze icyo mfata n'icyo ndeka. No, come tuvyereke Imana. Ndizera Imana yatsinze urupfu na kuzimu, ibitsindiye muri Kristo Yesu, izokora ikintu kidasanzwe ku munsi wa Mungu ku buzima bwawe. You welcome. Mwami Yesu aguhereze umugisha cyane. Shalom.